Ndasubiriye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza mu makungu ya kure ndaguhaye ikaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'umutekano igisata c'agateka kazina muntu igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata c'uburimyi n'ubworozi igisata c'inkino igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ndakwifurije rero kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ano makuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Umuririmbyi Jean Pierre Nimbona batazira Kidumu hasaba abarundi kugira umutima w'urukundo gufatana mu nda no gufashanya muri kino gihe bugarijwe n'ubukene isukari igitoro bisi n'ibindi vyankenerwa akaba agira ati kera abantu biyunguruza neza ariko ubu byaradusize nta gitoro amadini yabaye umurengera ubu gusenga byaradusize kera idolari ryaraboneka ariko ubu ni umuzi w'ibuye ryaradusize ati kugira ibi byose rero tubivemwo nuko twofashanya kanatsinda iminwe iryoha inyuranye ati ugukoreye iciza mwishure ineza gufashanya tubishira imbere navyo ntibidusige ivyo hakaba yarabishikirije mu gihe yariko yitegurira gukora igiteramo ndangakaranga kiza kuba ku muhingamo w'uwu munsi wa gatanu hariya kuri Van Beach Resort vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanya mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi ahantu hose hahoze amazi ya Regideso ariko ubu ataza hagiye gusubizwaho umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana arahumuriza abanyagisagara ca Bujumbura ko hariho umurwi wavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu ugiye gukorana n'indongozi z'igisagara ca Bujumbura kugira ngo barabe ahantu hose amazi yoba yarumye hanyuma bace babwira indongozi za Regideso zongere ziyasubizeho yabishikirije ku muhingamo w'ejo igenekerezo rya 31 mu kakaro 2024 mu kiganiro yakoresheje abajejwe intwaro mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'abandi bo mu bindi bisata bitandukanye mu ntumbero yo gukinga irandagata ry'indwara y'ibihara vy'inkende ni ukuvuga variole du singe ni mu gihe abayitavye bari bashikirije ko bigoye kurwanya ako karanda igisagara gikenye amazi meza yaciye asaba abanyamashengero amadandarizo mu kibano ku buzi bwa misi yose ku bituro vy'imiduga gutegekanya amazi meza n'isabuni kugira imbere y'ukwinjira abantu babanze gukaraba mu ntumbero yo gukingira hamwe irandagata ry'iyo ndwara nk'uko babikoze ku kiza ca coronavirusi eka ngo n'abaja mu bubare bo kwiyubara kugira ngo ntibafungure inyama zitapimwe n'ababijejwe vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanya mu buryo burambuye ntuje kure nayo kandi agafashanyo kahora gahabwa abanyeshuri ba kaminuza kadugijwe abanyeshuri biga mu gice ca mbere c'amashure ya kaminuza ni ukuvuga bacalaureat bagiye kuzoronswa ingurane y'ibihumbi 100 ku kwezi mu gihe bahora baronswa ibihumbi 60 abo mu gice ca kabiri hari ico bita master nabo bazohabwa ibihumbi 150 mu gihe bahora ku bihumbi 100 nayo abo mu gice bita doctora bakazohora baronswa ibihumbi 200 buri kwezi bakaba bahora baronka agafashanyo ngurane k'ibihumbi 150 nk'uko biri mu rwandiko rw'umushikiranganji w'indero rwo kuwa 29 mu kakaro 2024 ibiri muri urwo rwandiko bikazoba bizotangura kuja mu ngiro mu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025 icitonderwa ariko muri urwo rwandiko rw'umushikiranganji w'indero nuko ako gafashanyo ngo atari ingabire ariko ko hari ideni ritegerezwa kuzorihwa na nyene kurihabwa vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanya mu buryo burambuye ntuje kure isayo gusa ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe ni ukumanuka munsi y'ino video
hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko ahantu hose hahoze amazi ya Regideso ariko ubu ataza hagiye gusubizwaho umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana arahumuriza abanyagisagara ca Bujumbura ko hariho umurwi wavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu ugiye gukorana n'indongozi z'igisagara ca Bujumbura kugira ngo barabe ahantu hose amazi yoba yarumye hanyuma bace babwira indongozi za Regideso zongere ziyasubizeho ivyo akaba yarabishikirije ku muhingamo wo kwigenekerezo rya 31 mu kakaro 2024 mu kiganiro yakoresheje abajejwe intwaro mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'abandi bo mu bindi bisata bitandukanye mu ntumbero yo gukingira ndagata ry'ingwara y'ibihara vy'inkende no kuvuga variole du singe mu gihe abayitavye bari bashikirije ko bigoye kurwanya ako karanda igisagara gikenya amazi meza yaciye asaba abanyamashengero amadandarizo mu kibano ku buzi bwa misi yose ku bituro vy'imiduga gutegekanya amazi meza n'isabuni kugira ngo imbere y'ukwinjira abantu babanze gukaraba mu ntumbero yo gukingira hamwe mu ntumbero yo gukingira irandagata ry'iyo ngwara nk'uko babikoze ku kiza ca coronavirus eka ngo n'abaja mu bubare bo kwiyubara kugira ntibafungure inyama zitapimwe n'ababijejwe muganga wo mu karere k'ubuvuzi ka Bujumbura Anike Munezero yamenyesheje ko abantu 9 harimwo 4 bo mu gisagara ca Bujumbura muri komine Ntahangwa aribo bari bamaze gutorwa iyo ngwara gushika kuwa 30 mu kakaro 2024 amenyesha ko umuntu ashobora kuyimarana iminsi 21 itaribonekeza ngo n'umuvyeyi yibungenze harashobora kuyanduza umwana ari mu nda umuntu yasinzikaje nawe uruherehere rurashika imbere mu bihimba vy'irondoka no mu gisusu yibutsa ko ibihara vy'inkende hari ingwara yandukira umuntu ivuye ku bikoko aho hagasaba abantu kwirinda ibikoko vyapfuye hamwe no gufungura inyama z'ibikoko birwaye ariko kandi ngo n'abantu baranduzanya hagati yabo biciye mu guhemanirako gukora ahantu hakoze umuntu afise imigera y'iyo ngwara kuko imara iminsi 2 itarapfa kandi ibice 50% vy'abakoze ahanduye barafatwa mu mibonano mpuzabitsina naho yoba ikingiye agasaba abantu kwirinda kuramukanya gukaraba kenshi n'amazi n'isabuni kwirinda gukora ku bantu bafise ibimenyetso vy'uruherehere batikingiye kwirinda gukora ku bitungwa na cane cane ivyapfuye hamwe no kwirinda kurya inyama zidahiye neza nayo mu yandi makuru kandi nuko agafashanyo kahora gahabwa abanyeshuri ba kaminuza kadugijwe abanyeshuri biga mu gice ca mbere c'amashuri ya kaminuza no kuvuga bachelorier bagiye kuzoronswa ingurane y'ibihumbi 100 mu kwezi mu gihe bahora baronswa ibihumbi 60 abo mu gice ca kabiri hari ico bita master nabo bazohabwa ibihumbi 150 mu gihe bahora ku bihumbi 100 nayo abo mu gice bita doctora bakazohora bahabwa ibihumbi 200 buri kwezi bakaba bahora bahabwa agafashanyo ngurane k'ibihumbi 150 nk'uko biri mu rwandiko rw'umushikiranganji w'indero rwo kuwa 29 mu kakaro 2024 ibiri muri urwo rwandiko bikazoba bizotangura kuja mu ngiro mu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025 icitonderwa ariko nuko muri urwo rwandiko rw'umushikiranganji w'indero ako gafashanyo ngo atari ingabire ariko ko ari ideni ritegerezwa kurihwa na nyene kurihabwa iryo deni ngo rikaba ritegerezwa kurihwa igihe cose uwaryakiriye aronse akazi kamwinjiriza amafaranga haba mu gihe akora akazi ka leta canke akabikorera ivyabo aha rero ngo mu mpapuro zitegekanijwe zisanzwe zisabwa umukozi mushasha hakaba hagiye kuza harongerwa ko urupapuro rwerekana ko yarishe agafashanyo ngurane yaronkejwe na leta y'u Burundi uwafashe iyo mfashanyo ngurane akazoza arariha 10% vy'umushahara azoba ahembwa ku kwezi nayo mu yandi makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko Induta umwe mu mpunzi z'abarundi yagandaguwe
Joseph Minani w'imyaka 38 yaratowe yapfuye mu murima w'ibijumbu n'imyumbati kuri uwo w'Imana inyuma y'umutaga. Uko yapfuye ntikuramenyekana ku bw'abajejwe umutekano, ariko umukenyezi wiwe avuga ko yishwe n'Abatanzaniya. Ikiziga ca Yozefu Minani catowe hafi isaha 10 z'umuhingamo inyuma y'ikambi ya Nduta muri Tanzaniya. Abanyagihugu b'Abatanzaniya nibo bamutoye. Impande y'ico kiziga hari ibipanga bibiri, umuheto n'umufuko wuzuyemwo imyumbati. Ni kumwe mu Batanzaniya hashinga intahe, hakaba ari uwo mu gice co ku Mushasha hafi y'ikambi ya Nduta. Uburyo iyo mpunzi y'Umurundi yishwemwo ntiburamenyekana, ariko ku bw'Abanyatanzaniya indyane zirakunda kwaduka hagati y'impunzi z'Abasangwa. Amasoko yacu akaba avuga ko imvo nyamukuru hari ubusuma bwo mu mirima, amatata afatiye ku nkwi zo gucana no kutariha agahembo kagenewe impunzi. Inzego zijejwe umutekano zaratwaye ico kiziga imbere yo kukirungika mu bitaro vyo mw'ikambi kugira ngo bene uwo muntu bamumenye. Umukenyezi w'uwo muhisi yemeza ati umugabo wanje yishwe n'Abatanzaniya ntashobora kumenya. Mu gihe iryo bara rigwa yari kumwe n'umugabo wiwe. Abubakanye benshi barasohoka ikambi bagiye gukora mu mirima y'Abatanzaniya kugira ngo baronke amahera azobafasha kugura ibifungurwa bibasahiriza ku bifungurwa bike bahabwa mw'ikambi. Impunzi zavuganye na SOS Media Burundi natwe dukesha iyi nkuru zisaba abajejwe intwaro muri Tanzaniya gutorera umuti imishamirano yama yadutse hagati y'impunzi z'Abarundi n'Abatanzaniya, bigatuma hari abagandagurwa abandi bagatorwa ibiziga. Igipolisi co mu karere ka Kigoma mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzaniya ahari iyo kambi ya Nduta bavuga ko impunzi zitari munsi ya 13 zama zicwa buri mwaka, abandi batari munsi ya 20 bakaburirwa irengero muri ico kiringo nyene. Imvo za politike, umutekano muke n'ubusuma nivyo bituma nyamukuru hama haba ubwo bwicanyi. Impunzi z'Abarundi zisaba HCR n'indongozi za Tanzaniya kuzikingira aho kuduhatira gutaha ku nguvu. Nduta womenya ko ari ikambi y'impunzi z'Abarundi irimwo Abarundi barenga 60,000. Abari muri iyo kambi abenshi bahunze uruhagarara rwo mu mwaka w'2015 rwatangujwe n'ikindi kiringo ciyamirijwe c'umuhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.